nico nyene beshi bacihendako ugasanga umuntu aca mu startup aca umuntu agitanga urudandazo agaca agomba ngo atangwe na banki banki ni macroeconomy tugimvye ubutunzi novuga ni kintu kinini yeke kwa n'abantu bamaze gutera imbere bageze kure bafise ingwati zikomakomeye muga kandi n'ibikorwa bikomakomeye muga microfinance nko ni micro nyene ni kintu gito ingurane ntonto bahereza abantu nico aba jeune entrepreneur bese cyakora kubagora akagoma gutoka kuri banki ataragera ku rugero rwa banki ho kugura konti mu microfinance hari microfinance bakafashanya ikamukuza imaze kumukura agatera imbere akashika ku rugero avuga ati microfinance ndayirengeye reka ngere kwa na banki nico ifukana kivuge bakimenye banki nizimfuhire oya nugira bumve yuko hari abantu bagendayo atarababo ukikizo kiza kuba haza kugera igihe asaba ingurane muri banki bamusaba ibisabwa gasana kimashwa kuronka